igihe c'11. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 reka mvuge cyane kuri iyo misore n'inkumi. Hari kindi gihe usaba Imana ati Imana nkeneye umusore muremure apima metero 2 cyane apima metero 1m80 wapreshije. Abantu benshi ngorane bagira amasengesho gucacisha ati Mana mu muhungu tuzobana, Mana mu muhungu tuzobana. Abahungu bibaza banganiki? Mana mu mukobwa tuzobana, wibaza abakobwa banganiki? Mana minzu wibaza inzu zinganiki? Nazazindi z'ivyondo bya bindi bakishiraho ibiti bagashiramo ivyondo hagati, bagashiraho dutete gutya uturenga, bagashiraho ivyondo hagati, nazo ninzu. Wowe upanze inzu nziza kumutanga kacuvuga ati Mana minzu yindi inzu vure Mana nanduhije ndagomba indi nzu. Mbwa no apreshije uzokwisanga upanze hariya kumase hari yepfo muri zanzu bashizeho ibiti bashiraho n'amarenga n'ivyondo hagati. Wani wasavye inzu none. Ariko ngomba ko tuba abantu dusenga amasengesho afise precision. Haleluya. Kandi icyo usavye ucumeko. Kandi ucugihagarara ko kwa kundi nyene. Nitugira amasengesho ati basi urama ivyera canke ivya jaune canke iyo ndio maombi gani? Amasengesho uvuga ngo urumva ngo senga icyo usenze ugihagarare ko kujya nyene wagisengeye. Kandi ntugire ubwoba kuko Imana usenga nuyizera neza irabikora kujya nyene wabisengeye. Uvuga ati Mana jengereye kwambara costume yera bakuzaniye ya jaune, wabwiye ati siyo wihagarare ko. Ndaza abantu ugize amafungo y'umunsi wose uzoshikana ejo mu gatondo hageze saa 12 kuvuga ati Imana yumvise amasengesho yanje vere mu mwanya nasenze yaza ko itavyumvise ni munzanira amata ngaho mbe ndanywa. Ati Imana yumvise amasengesho. Hagarara kwija wavuze ati mfise amasengesho nzoyaheza ejo mu gatondo nejo mu gatondo. Nituba abantu bahindagura ibintu, nituba abantu batagira aho bafatire kintu. Imana ifise umugambi wo kuguha umugisha w'amahoro. Uziko ari umuntu ashaka kuba afise amahera mugabo atagira amahoro. Wongo kweli. Hari umugani baciye ndibazana umugani ngo umupapa umwe ngo yarafise ibifaranga byinshi aba muri etage. Ngo umugabo akamagwana n'umugore nta mahoro agira niki. Ngo umugabo hari umukordonier yaba hepfo y'iyo nzu. Ngo umugabo umwanya wose yaguma yiririmbira nzambe malamu ariko arashona aguma aririmba aryohewe atwenga. Maze wa mutunzi ariyumvira ati mbega kubera ko uyu muntu afise amahoro menshi. Aramuhamagara amubwira ati kubera ko ufise amahoro menshi? Aramubwira ati niko mfise Yesu. Ati harakantu woronka amahera hoje ucugira amahoro menshi gose. Wa mugabo ngo camuha agasandarusi nziko mukazi kuzuye amanoti kugira ngo aronka amahoro rero arenze. Wa mugabo nyagasandarusi bakamuhaye ariruka kugeza muhira akanyegeza musi gitanda. Asohotse araba hirya no hino abona abantu barengana ati ubwo ntibambonye ingene nayazana. Acariruka aragakurayo akajana mu yarararimba ashirayo. Aravye inyuma asanga abana bamubonye asanga n'abarengana bariko baramwitegereza ati aha siho. Arakajana kugeza hashonera atangura gushona kagasandarusi karaha. Abantu bagiye gushonesha bya birato baguma bitegeza kagasandarusi ati ata abantu bava bakanyiba. Areka ibirato ngara gaterura ariruka mu ishamba. Arabura amahoko niyaroza kanoti kugeza afata kagasandarusi kamahera gasubiza wa mugabo ati nukuri ndugu yangu reka nirire bikenya ngo nironkera amahoro. Barazane sana. Hari umugisha ubamo amahoro, hari n'umugisha utagira. Ariko icyo ngo
ngomba cyane cyane ngomba kusaba Imana iguha umugisha wa vrai ufise amahoro kandi bisabe ufise na precision utomoye neza icyo ugomba haje kitagira amahoro ntucemere ukireke kirengane haje kigomba gusara cya kindi ukireke kirengane makahaze cya kindi wasavye Imana kwa kundi wagisavye. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.